benshi bariko baravuga ngo nzobikora ejo. Mu myaka ijana iheze ntiwari uhari, no mu myaka ijana iri imbere ntuzoba uhari. Uri mu ka entre parenthèse kitwa ngo ufise uyu munsi gusa. Fata ingingo, niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi ntukomanaze umutima, ihane wizere Yesu, uronke ubugingo budashira. Imana iri kivugana nawe, Imana ishaka guharira ibyaha byawe. Imana yakugendeye, Imana yakugendeye. Gira Imana ati mbabarira, naragendeye mu byaha byinshi igihe kirekire. Uje kugendana n'Imana mubwira ati Imana mbabarira, naratsinzwe, naragucumuyeko. Turikisha umutima wawe uguruka. Ushobora gusanga agakiza kawe waragataye, ushobora gusanga agakiza kawe wemeye ko kavangwa, ushobora gusanga agakiza kawe wemeye yuko uyu munsi warataye inzira y'ukuri kugendera mu vyaha. Fata ingingo yo kuvavandura n'ivyaha ngo nawe ugende nk'uko Imana ishaka. Ndashaka kugusengera, ndashaka kukurongora mu isengesho ry'agakiza. Ndashaka ubwira Imana ya majambo, ntuyasubiremo kubera kuyasubiramo. Ubwira Imana, uyibwirira Imana ku gatwe kawe, umubwira ati Mwami Yesu. Oya nijwi ryo hejuru ati Mwami Yesu, ndaje kuri wewe kuko uyu munsi ndatsinzwe. Menye ko ndi umunyavyaha, ndihanye ivyaha byanje byose. Ibyo nibuka nakoze n'umutima wanje uzi, nibyo ntacibuka byose ubimbabarire. Amaraso wa Birigorogota uyanyezeshe, ankure ku bucafu, imyanda y'icaha. Mwami Yesu, ndakwizeye, uri umwami wanje kandi uri umukiza. Izina ryanje urikure mu gitabo cy'abanyabyaha, uryandike mu gitabo cy'abagororotsi. Ndakwakiriye Yesu, umbere umwami n'umukiza. Uhereye umunsi mvavanuye n'icaha, bisemo kugukurikira ubuzima bwanje bwose. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ku munsi ugira gatatu, ijambo ryawe rirambwira ko ata muntu n'umwe azokwigera aza kuri wewe, uzokwigera uhinda. Warabivuze neza mu ijambo ryawe ko ata muntu n'umwe azokwigera aza kuri wewe, uzokwigera Mana uhinda. Uyu mukobwa wawe yaje kuri wewe yatawe ko ari umunyavyaha. Ndasenze Mana umugirire imbabazi, amaraso yawe amweze kandi amutunganye. Umukure ku rubanza rw'icaha, umukure ku rubanza rw'icaha, umukure ku ingogo y'icaha mu izina rya Yesu. n'imigozi y'icaha, amaraso yawe amweze amutunganye, akureho injebejebe n'amarabagamana, kugira ngo uyu munsi acike uwera, urubanza rw'icaha rukugwe muri we. Mpwemu yera w'Imana usuka urukundo rwa Kristo mu mutima wiwe, kwemerwa no guharirwa uhereye uyu munsi. Ubugingo bwiwe aguhaye Mwana, ubugingo bwiwe aguhaye Mwana. Nukuri Mwami Imana ubwakire, umubere Mwami n'umukiza. Imigozi imufatanya n'ivyaha, imigozi imufatanya no kugabitanya izina rya Yesu, imigozi imufatanya n'ingeso mbi ndayicagaguye. Ivyaha vyiwe biharirwe, amaraso yawe amweze. N'indwara zose ziterwa n'ivyaha uyu munsi zikamangane mu izina rya Yesu. Abadayimoni bagendanira ubuzima bwiwe, uruzogira ubuhuza nawe ndaruciye mu izina rya Yesu. Amahoro yawe yinjire mu mutima wiwe, ubugingo bwawe burinjiye muri we, kuko niwe bugingo budashira. Urakoze Mana, ndagushimiye. Icubahiro cyose ni cawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Twese hamwe ati amen. Munyumvirize neza abakunzi banje, ugerageje kumviriza umutima wawe, urashobora kumva akayaga k'imbabazi ku buzima bwawe. Urashaka kumva Imana yaguhariye, ntacyo bitwaye ubwinshi bw'ivyaha wakoze. Imbabazi z'Imana zamaze kuba mu buzima bw'iwawe, kuko ijambo rirambwira ngo naho ibyaha byawe byotukura tukutuku, Imana izovyeza bishe na shereki. Amen. Imana yaguhariye, ntuzusubire gukora icaha. Amen. Uri umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri, ubuzima bw'Imana buri muri wewe. Kirica Imana yaduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane. Ntimushobora kwibaza impundu ziri mu ijuru, ntimushobora kwibaza umunezero w'amarayika bafise, kubera umunyavyaha umwe yavuye mu vyaha akakira ubugingo budashira.